imigenderanire y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ni myiza cyane, imigenderanire bandanye kugira ngo ayo mahera atangure gutozwa ku muntu wese akoresha ikarite SIM. Abarundi benshi hariho n'abagenda batarishe nayo maviza mugabo leta itavyemeye, nico gituma nobabwira nti ayo mafaranga barayabarihisha kugira ngo bashobore kubatunganiriza. Akenshi barababwira bati ntimusubire kuza murasesagura amafaranga yanyu. Ibyo by'amaviza nyene hari ikibazo cerekeye ubuserukizi bw'ibihugu hano mu Burundi bwaka amafaranga abarundi bariko barasaba amaviza, babaha viza canke batazibaha abarundi barariha amafaranga yabo ntibayasubizwa, mu gihe igihugu c'u Burundi coco kitabigira gutyo ku banyamahanga basaba viza yo kwinjira mu Burundi. Ni kubera iki leta itofata ingingo yo guhagarika ayo mafaranga umuntu akariha uwahawe iyo viza muri ubu buserukizi bw'ibihugu? Nta muntu rero turumva araza kwitwara kugira ngo avuga ati je narenganijwe banyatse amafaranga inshuro 2 canke 3 canke 4, kuko ayo mahera atozwa ku mwaka. Baravuze yuko baravye raporo bafise basanze abarundi bava ku 15 gushika ku 17% y'abaronkejwe impusha zo kuja muri ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari basavye kuja gukora ibikorwa vy'umwanya mutoyi, mugabo baciye bagumayo ataruhusha bafise. Rero ivyo vyaciye bishira igihugu c'u Burundi ku rutonde rw'ibihugu vyafatiwe iyo ngingo yo kugabanya abarundi binjira muri ico gihugu. Nitwa Bashikako Ferdinand, umunyabanga ntaregayezwa umushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu no gufashanya mu iterambere. Nk'uko uwabajije ikibazo yabivuze, twese twaravyumvise, Uburundi buri mu bihugu vyafatiwe ingingo n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kugabanya impusha arizo viza zo kwinjira canke kuba muri ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ku Barundi eka no ku bandi bava mu bindi bihugu. Ariko ico twomenya nuko Uburundi butari ku rutonde rw'ibihugu vyafatiwe ingingo zo guhagarika burundu impusha zose ziha uburenganzira abava mu gihugu cacu kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Nk'uko abafashe ingingo bagiye barashikiriza, ndetse mwarabisomye aho bavyanditse mu matangazo, baravuze yuko baravye raporo bafise basanze abarundi bava ku 15 gushika ku 17% y'abaronkejwe impusha zo kuja muri ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari basavye kuja gukora ibikorwa vy'umwanya mutoyi, mugabo baciye bagumayo ataruhusha bafise. Rero ivyo vyaciye bishira igihugu c'u Burundi ku rutonde rw'ibihugu vyafatiwe iyo ngingo yo kugabanya abarundi binjira muri ico gihugu. Twomenya yuko si umurundi wese yankiwe kuja muri ico gihugu, kuko imigenderanire y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ni myiza cyane, imigenderanire bandanye. Ariko barafashe izo ngingo bisunze imigabo n'imigambi yabo bariko bafata yo gukingira umutekano hagati mu gihugu cabo, aho bavuga yuko bakeneye kugabanya abanyamahanga baba canke binjira muri ico gihugu.
rero aho tubyumviye mwavuze muti hariko hakorwa iki, twarabajije mu buserukizi bwacu muri Amerika kugira ngo begere abo mu bushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu babaze neza ingingo zatumye koko Uburundi bushigwa ku rugo rutonde. Ico bamaze kubabwira nico c'abahungirayo batabifite uburenganzira, hanyuma natwe ico twakoze ubu uye turiko twitunganya tubaza neza kugira ngo turabe ko ako gatosi batwagiriza twokagabanya. Twaragiye hamwe n'ababijejwe kugira ngo turabe ingene abagenda muri ico gihugu bakagumayo bogabanuka. Ariko nk'abarundi bagiye mu bikorwa vya leta murazi yuko abo oye ntibarabwa n'iyo ngingo. Hanyuma rero mwabajije muti ku barundi biteguriye kuja muri Amerika muri iyi misi bakaba bafashwe n'izo ngingo canke bakaba barumvise iyo ngingo vyogenda gute? Nobamenyesha yuko nkuko namaze kubivuga abarundi si bose bankiwe kuja muri Amerika. Umurundi rero yoba yarafise intumbero yo kujayo yobanza karaba yuko ari mu mugwi wankiwe. Asanze ari mu mugwi wankiwe aho oye yorindira ko iyo ngingo ihinduka bivanye n'ibiganiro bizoba mu minsi iri imbere hagati y'ibihugu byacu bibiri. Asanze ari ku rutonde rw'abatangiwe aho yobandanya urugendo rwiwe nuko nocishura murakoze. Muri ibyo by'amaviza nyene hari ikibazo cerekeye ubuserukizi bw'ibihugu hano mu Burundi bwaka amafaranga abarundi bariko barasaba viza babaha viza canke batazibaha abarundi barariha amafaranga yabo ntibayasubizwa mu gihe igihugu c'u Burundi coco kitabigira gutyo ku banyamahanga basaba viza yo kwinjira mu Burundi. Ni kubera iki leta itofata ingingo yo guhagarika ayo mafaranga umuntu akariha uwahawe iyo viza muri ubuserukizi bw'ibihugu? Ego nkuko mubivuze igikorwa cyo gutanga amaviza ku basaba kwinjira mu bihugu vyo hanze ni igikorwa kiraba nyezina ivyo bihugu nyene ingene vyitunganije. Leta ntiyovuga ngo muzotanga ya canke ngo ntimutanga amahera kuko iyo ugiye gusuma uba ufise ico urondera kuronka. Abarundi benshi hariho n'abagenda batarishe n'ayo maviza mugabo leta itavyemeye. Nico gituma nobabwira nti ayo mafaranga barayabarihisha kugira ngo bashobore kubatunganiriza. Akenshi barababwira bati ntimusubire kuza murasesagura amafaranga yanyu kuko impamvu zatumye tubankira nizi. Nabo bagaca bavuga bati oya tugeragereze, nabo bakabishura bati muko dusubira kwakira dosiye yanyu dusubira kubitangura bushasha mutanga ayandi mafaranga. Murumva harimwo no gushaka ko abaja kurondera ayo maviza. Rero hanze leta nayo nyene irafise ukwitunganya gutanga amaviza y'abashaka kuza mu Burundi. Nuko nocishura murakoze. Ikibazo ndacerekeza ku mushikiranganje w'ikiga ca leta kijanye n'amafaranga 2400 atozwa ku makarite simu ku mashirahamwe yo gutuma tumanako amakuru. Hariho abantu bavuga yuko ayo mafaranga batazi igituma bayatozwa, mbere ngo hari n'abayatozwa inshuro zirenga imwe. Mbega ayo mafaranga mu kiga ca leta yobazwi canke yobagengwa n'itegeko irihe? Nubwo mukibajije jewe mwakwibaje ministre wa finance ariko tubaza gufashanya nta kibazo. Mumenyesha makuru yabajije amafaranga y'itagisi yatojwe angana n'ibihumbi 2400
iyo tagisi ikaba iri mu ibwirizwa rigenga amafaranga turiko turakoresha ya umwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025. Iyo tagisi rero iri itegekanwa mu ngingo y'143 yaciye rero ishimangirwa na ordonnance yasinywe na ministre wa finance kugira ngo ayo mahera atangure gutozwa ku muntu wese akoresha carte SIM. Rero ayo mahera nk'uko yatunganijwe akaja mu ibwirizwa agaheza akemezwa n'inama shikiranganji bigaca no mu nama shinga amateka na nkenguza amateka, iryo bwirizwa rikajaho. Murumva ko ayo mahera yategekanijwe gutozwa kugira ngo yinjire mu kigega ca leta akora imigambi y'igihugu. Nta muntu rero turumva araza kwitwara kugira ngo avuga ati je narenganijwe banyatse amafaranga inshuro 2 canke 3 canke 4, kuko ayo mahera atozwa ku mwaka. Birashika uwo barayakase bakayamukata mu bice bitandukanye, ariko nukuvuga ko ku mwaka igitigiri ni 2,000 n'amafaranga amajana 4. Uwo yararenganijwe rero twamusaba kwitura ikigo AXT kigaheza kikamutunganiriza kikaraba neza ayo mafaranga yoba yarakaswe, kuko ivyemezo twibaza ko yoza abifise. Umushikiranganje w'ikigega ca leta arashobora kunyunganira. Murakoze. Nukuri nta kinini no kongerako, nuko nyene niyo ngingo y'143 ndetse mwibwirizwa rihinyanyuye mu kwezi kwa12 yabaye ingingo y'147 ikaca yunganirwa n'itegeko shikiranganje ryo ku 24 z'ukwa mbere umwaka wa 2025. Ico twokongerako nuko abene gihugu bafashanya na leta ndetse n'inzego zose zibatunganiriza. Burya gutanga ikori abene gihugu babe baritanga barinezererewe kandi bumva yuko bariko barikorera. Uravye ivyo leta ikorera abene gihugu ari bonyene bayishizeho ni vyinshi biba bivuye muri ayo mahera. Laba amabarabara, laba ifumbire, umufuko uba uri hafi ku 100 mugabo ukagurwa 33, laba ibitaro, laba amashure, laba ibifashwa mu nzego z'umutekano no kwimvuna abansi. Ivyo vyose bikorerwa bene gihugu bikongera bikaza birava muri izi novuga muri ayo makori leta iba iriko iratoza kugira yongera garuke gusahiriza abene gihugu. Rero turashima cyane yuko abarundi baciye ubwenge. Iyo habaye ikintu hari utakizi acabaza kandi akacaronka umuco. Twarabibonye benshi bidoga mu kumbuga ngurukana bumenyi izi bita ama groupe WhatsApp, mugabo baciye baronka umuco. Ubu nta wanja wangura, bararonse umuco, nta no witwara, nta no ugira gute nkuko umushikiranganje ahejeje kubivuga. Ni 2,200 ku muntu wese atunze itelefone ku mwaka. Agakatwa kangahe? Insho zingahe? Akatwa ni nabivuze ni ku mwaka, akatwa rimwe. Uzoba yarakaswe kabiri yemwe aze mu kigo ARCT canke ndetse no mu bushikiranganje duheze tuce natwe tuce tutanguza amatohoza kuri ivyo bigo nkize za limitere canke za Leo zisanzwe arizo zibikora mugabo zica ziyazana mu kigega ca leta kugira tubandanye tutunganiriza abene gihugu. Murakoze rero imyango iruguruye mugabo gushika ubu nta numwe turabona. Turibaza yuko atawakaswe kabiri canke gatatu
ko bari ukuyihenda kwa bamwe n'abandi mugabo waba yarakaswe kabiri gatatu azoze nukuri tuzoca tumutunganiriza murakoze